noca nangura gucapa D1 arashima genda no kubanzi hama rero kuva mbwiye ati ngo gute mwahuye nabo ba star gura nabo narashaka gucapa nkamushira nko kuri concert dessin ya yijyanye y'imashine na dessin yo kuboko sico kimwe haje gifise valeur cyane dessin yo kuboko ko ari cyo kintu kiba kiri original rero ivyo gucapa donc biravana n'ahantu uba deja kwera nk'ubu uba ruguru uba nino sico kimwe ko twe nk'ibintu twe nk'ubu ducapa ibintu bisaba uburyo bwinshi tegeza kuba uzineza ko ufise uburyo impapuro dukoresha ibintu ducapirako tugura deja biba bizimvye donc ni ikintu nyene ukora uvuga ati je ndaza kuhomba je ndaza kunguka donc udafise uburyo ni hamwe usanga ukoze n'ikintu kitameze neza nk'amakre dukoresha n'amakre azimvye menshi ariyo menshi nanagurirwa n'imwe kwani n'amakre usanga unaguze no mu madola nk'amakadre dukoresha nk'akadre gwa nka 100,000 cadre gwa 70,000 50,000 vaningene bingana canke nk'amatableau ducapisha amatableau ugasanga tableau ikoresheje nko kuri 50,000 75 même déjà ari tableau sango que je ne kuri 100,000 vaningene bingana donc umusiko ngati ibintu nibitahuritse bon barahari Fizon naye mukore gusa nayo ndamushira bino bon je navuga ko nka bose kwanze kiretse Sabi no naracapa Sabi mu bantu bazwi novuga ati sanzwe abazwi umaze kuba gukorera Loriro donc sindabacapa ariko hari n'abanzi nyene ngira nariyumvira neza gusa benshi ndamaze kubacapa abazwi umaze gukorera ntuzenya n'amaportrait ko tubivuga abantu umaze gukora des portraits muri aba star tuzi ni nk'abahe hariyo B-Face hariyo D1 hariyo Monia Fleur hariyo Linoji hariyo na ganye Masterland hariyo na Mr Champagne na Oleg indi nachafye yari ya Fizo ari kumwe na Kiriku bari hamwe ndongenda chapa na Stylosophe donc Oleg kumucapa naravuze ati Oleg arafunzwe ati est-ce que nakanokora kotuma donc ko basi kofatisha ukuntu no kumushikira nyene mu ivyo bintu bibi yaciye mu biki navuga ati kana mucape cyane mucapa Oleg yambaye amashene ati iyi destination muri 20 minutes iyi desigena icapa yari muri interview aho niyo bambwiye ati twemere ino capa nituvyemera kari wewe kwa n'ababimbwira twevye n'ubu nanje no guhaririza yego mariza ati yisuba icapa kandi biroroshe kubera na preuve ifise iraho atari izina ryanje nayisinga cyo nshobora no kunayishirirako oyo ma people nibaze komeze fresh aho muri mu byo murimwo imirimo yanyu ya misi yose muri ko mugenda mukora nibaze yuko mugenda mutera imbere bana blessing upon you kuba nonge guhura na mwebwe nivy'agaciro muri abantu bacu turi abantu banyu numva yuko twese hamwe turi kumwe abantu usanga ari so good uyu munsi rero we back again as a achieve your dream on mic ni Kiza 257 mukaba muri kumwe nkaba rero uyu munsi ndabazaniye uyundi mutumire muri za mpano tuguma tubereka zahana hariya no munsi rero muratangura kwibaza mugire n'amatsiko ngo no munsi naje atuzaniye iki ebana kimwe gusa nuko mwogumana na twebwe screen zanyu muzigumeko kuko impano ndabazaniye ni idasanzwe novuga muzisanzwe canke idasanzwe muzidasanzwe nyene nuko rero uyu munsi nkaba ndabazaniye umuntu asanzwe akora ibintu bijanye no gucapa bamwe twita aba artiste dodese ngira ngo hariya nko murashobora no gutera kudei imbere yuko nshobora kumubaha abidondore tunatangura turashobora kubateza kudei mukabona impano tubazaniye uburyo bwayo ndetse nibyo asanzwe kora suyundi rero sinzi ko nona muvuga kuko umenga amazi imisi akora ibintu vyivuga reka ndamuhe akanya abanze abidondore ngira ngo uburyo atwidondoramwo arabitwereka neza ndamuhe kaze na karibu okay murakoze hama ku mazina yanje nitwa Kelly niyo vuga ati niyo mazina nahawe n'abavyeyi hama kubera umwuga nashimye kwita Kelly art donc amasanzwe nshapa ibintu nako ibintu byo gucapa no artiste bon ndachapa ma portrait y'amarangi y'ama crayon ndetse n'indome ego byo ni novuga ati
niko kazi noba nkora ya nuko rero mukaba mumubonye nuyo ni Kelly Kerare usanga mumaze kumubona ahantu hagiye hatandukanye social media mubona ibikorwa yagiye akora canke ngira ngo ugasanga uyu n'umugenzi wawe akaba afise DC icapishijwe amaboko ukabona handitse ko Kerare ukibaza ngo ninde yabakoze iyi DC imeze fresh nta yundi rero n'uyu mujama tubazaniye ngaha Kelly nibaze kumeze fresh jemeze neza ko ndashima kazi naye ndaje ya fresh kweli buke nyene cyo vyumva ibintu vy'ivyunguka uguma bagutaye mu hariya yatari none igiye ukoze neza tegeza gushimirwa nyene ntavyo kwidoga wapi umusaruro awubona ko nyene donc kwidoga ngira vyari nka kera nyene umuntu atayitahura canke hataragera icashi bon bitse ataragaragaza neza impano yiyo none ko hari abantu bavuga yuko ibintu bijanye no gucapa na cyane ngira ngo bakoresheje iminwe kumenga bakoresheje intoke kumenga baro n'ivyaje bacapa bakoresheje imashini dimwe gucapa abantu babifata kumenga nakazi kakasa mutwe abimeze gute bon gucapa biratandukanye en fait dessin ya yiganye y'imashine na dessin yo kuboko sico kimwe haje gifise valeur cyane ni dessin yo kuboko ko ari cyo kintu kiba kiri original rero ivyo gucapa donc biravana n'ahantu uba deja kwera nk'ubu uba ruguru uba nino sico kimwe ko atwe nk'ibintu twe nk'ubu ducapa ibintu bisaba uburyo bwinshi tegeza kuba uzineza ko ufise uburyo impapuro dukoresha ibintu ducapirako tugura deja biba bizimvye donc ni ikintu nyene ukora uvuga ati je ndaza kuhomba je ndaza kunguka donc udafise uburyo ni hamwe usanga ukoze n'ikintu kitameze neza nk'amakre dukoresha n'amakre azimvye menshi ariyo menshi nanagurirwa n'imwe kwa n'amakre usanga unaguze no mu madollar ko yani ibintu biva hanze ino bidahari donc birinze biza ino aba ari par commande umva ni ibintu deje uzi ko utegeza no gushiramo ibintu nyene amahera nyene ati nakazi kakasa mutwe uko ivyo mukoresha biba bizimvye biragoye kuboneka umuntu wa ruguru ngo ntashobora gukora dessin mukora arashobora kuyikora ariko sio kwidanaza vyo mugura kubera bivanye n'ahantu abaye donc naje ndakubwiye ati ko ariyo dessin shaka gucapira nka 200 canke 150 guconye wibwiye nk'umuntu nyene fata singa ruguru donc si benshi bafise nk'amahera basi benshi kubasi ndiko ndaraba hari abayafise c'est vrai ariko muga kuyikura basi bamubwiye ati umubwiye amara ati muje nugurisha bimeze gute donc we nashaka gutahura ingene ukora deje kandi ikintu cyambere abantu bagira bagaya cyane ni ikintu ubikoreye no kuboko donc avuga ati ikintu deja warinza wikora no kuboko umva n'undi muntu gishobora nta kuntu ucuza kunzimba guconye okay uje kumusigura nawe imitayo washizemo girugura ivyo bintu arashaka bitahura ati kume vyarukonye ejo uravye nk'amakadre dukoresha nka cadre gwa nka 100,000 cadre gwa 70,000 50,000 vaningene bingana canke nk'amatableau ducapisha amatableau ugasanga tableau ikoresheje nko kuri 50,000 75 même van déjà ari tableau sango ukoresheje no kuri 100,000 vaningene bingana no kumusiga ngati ibintu nibitahuritse we navyo atahura mu bisanzwe ubwa muntu wino kwa deja bayugurutse no muntu bamaze kubona ibintu byinshi amaze gura n'abantu benshi kenshi abantu bakunda kugira ivyo madessin n'abantu bazi valeur yavyo nk'abantu bo hanze ko baratsiko ko binazimvye babizi ibintu bizimvye deja ya nuko rero keri imbere yuko ngira ngo duca tuja idonido mbanze ndakubaze ingene ukora ubicapa tuje kuri ivyo bikoresho mukoresha numve kungene ubwoko bwavyo ko ari ibintu bava nibazani ya creyo imwe isanzwe igugwa sase nkane canke DS zimwe twacapisa usanga umuntu afise akaguru kangana kakarongo canke agatwe menga nakaburungu ago nava nibaza ko ari ivyo Keri Kerare ubu izina ryawe risa nuko riko rirafatisha ndavye ko mpora ndabibona ku marezo sociaux abastare benshi bo nta numwe ngira ngo utamaze kugira ifoto yiwe kumucapa ngira ngo n'amarankontre muramaze kuba mwogenda mugena muhura ukabahereza izo mpano baba bateguriye shaka mbanze numve kuko bisa nuko izina ryawe tuko turabibona muri 2024 neza neza niho tangwe kuribona fresh rezo sociaux wewe urugendo rwawe kugira wanduru kumenyekana vyagenze utako bya akantu ko kumenyekana wumve ngo Bface ngo murazi nanywa muhaye photo dramatari y'abajya abastare dufise ngaha bantuzenya aba basatubi ba Big Fizzo urazi ko babigoye we vyagenze gute
bonje ko vyatanguye deja bon bisanga ko novuga ko aho natangure gucapa nyiri umwana donc aho vyatanguye mu bisanzwe je natanguye gucapa ndi umwana niga nko mu wa kabiri ndavyibuka neza donc nageze kuba narifise igitabo ca bande dessinée sinzi kubijya igitabo ca dessin animé narakiravye ndakunda ivyo bintu kwa nabona kera dessin animé cyane biteye n'ubwo ndavuga ati kandi ngerageze ndako nabishobora ngerageze kwa nyine bavuze ati ngo tunungo tudukura duto nivyo natanguriyeko ariko uko nyine igihe kintu kiragenda mbandanye nyine ngira experience hama après maze gushika mu mashuri akuze chamera nk'ibihagaritse kwa navuga ati nuvugeze mu première poste ama secondaire guco cozo kwanza gato kwa byarantwara umwanya cyane hemwe no kwigana nabiheba meje gukora examen nkiri no muri salle wasanga ndiko ndakoresha ikiproyo nacafise ko ibintu vy'amadessin ndiko ndacapa ugasanga mu ishuri ndiko ndacapa meje gukora examen donc byarantwara umwanya byarambuza kwiga cyane ndabihagarika canke nakuronka umwanya rero maze guheza ishuri nanje rero natanguye guco cangira imana ndafise abatante bankunda bakunda impano yanje aribo banayifashijemo kugira kandi nabashimira cyane baranguriye izo materiel si zose ariko baranguriye nyene ayo macrayon kwa niyo deja ari essentiel muri ico gihe hama natangura gucapa nyene iki maze kubona ariko nabishoboye gucapa noca nangura gucapa D1 arashima genda no kubanzi hama rero kuvuga mbwiye ati ngo gute mwahuye nabo ba star bura nabo narashaka gucapa nkamushira nko kuri concert deje maze kugira kuri concert gasinyara ati kuri bagya batawe igiteramo kabwira ati ndafise ikiniki ko cyo ati gira umu MC ahubwira umwanya ingene yemetse amatwara nabo aho nanyitangura gusubunye kwera deje nafise izina sinova ko izina rinini ariko ibihari ashaka nko kunamwirondera mbwa ati nitwa Kelia sanzwe ncapa nenda gufite gift iraho soko nakoneye kuzana iki mu rusinoyo ugasanga swati ndemuzane ngari nko muhira canka ambwira akampropose ati urenze na kuri concert yiniye kwinjira tuzomenye tubigenza hama ningene ushika kuri scène tuzomenye tubigenza ari ngene vyabaye kuri Mr Champagne concert ke gukora muri arena donc niko vyanagenze ya ni keribasi turavye amafoto uko na image dukunze kubona uba waragiye uracapa harimo n'aba star ndabona umenga bose warabazungurutse nta numwe utarashobora gukorera nzenya portrait yiwe umukorera nkuko burya bo babariho ko ndavye umenga bose hari numwe butarakorera portrait bon barahari Fizon naye mukoreye gusa nayo ndamushira bino bon je navuga ko ari nka bose kwanza kiretse Sabino naracapa Sabi mu bantu bazwi novuga ati sanzwe abazwi umaze kuba gukorera Loriro donc sindabacapa ariko hari n'abanzi nyene ngira nariyumvira neza gusa benshi ndamaze kubacapa ya abazwi umaze gukorera ama ntuzenya n'ama portrait ko tubivuga abantu maze gukorera des portraits muri aba star tuzi bya ni nkabaye hariyo B-Face hariyo D1 hariyo Monia Fleur hariyo Linoji hariyo na ganye Masterland hariyo na Mr Champagne na Oleg ya indi nachafye yari ya Fizo ari kumwe na Kiriku bari hamwe ndongenda chapa na Stilozov bon mengo barabonye ya muri zo zose umaze gukora hariho izuvuze hariho imwe nabonye ya trendinze sana yari ifoto ya Oleg vyagenze gute kugira canke we wisanze ifoto wakoze intuzenya portrait wagize yabaye trended ku ma réseaux sociaux n'ahantu vyagenze gute wavyakiriye gute ko sinzi ko nyenewe yarabizi kugira uyikore vyagenze gute urumva en fait je ugira ngo ikintu ndabanza kuraba ati est-ce kugira muntu hari ikintu baba barigeze kumukorera kisa nk'iki Jean Nades donc nkacamera kuri bantu wibaza kari bato sivyo wa muntu uvuga ati yungingira narafatisha kandi biga niho biba vyoroshe niho anagira n'inguvu zo gucakura kandi avuga ati ndafise abantu bankunda abantu nyene bamfa donc ukore nka D1 agitangura gucapa agitangwa kuririmba
ni ikintu umva warabona ko gihambaye akavuga ati wow je sinaniteze ibintu umuntu ashaka kungira gift nkiyi ibintu atavyumva donc daryohewe donc biraboneka ko imbere neza niho nakora cyane bizogenda neza rero donc Oleg kumucapa naravuze ati Oleg arafunzwe ati est-ce que nakanokora kotuma donc basi kofatisha ukuntu no kumushikira nyene mu ivyo bintu bibi yaciyemo ibiki navuga ati kanamucapa Oleg yambaye amashene uwo nyene ari mu ntuze hari ya donc amashene gusa ariko ishene imwe icitse bisigura ko nyene namvura idahita nyene donc nta shene ndacika no idarimo byose ko bizotera bibiri bigahera wenyine iyo desera mushiki sinzi nyene vyagenzera mushikira navyonze gusa yaramushikiriye aranyandika arambwira ati je ngeza kuzokurondera ibintu nkorenda bishimye kandi biranangyohe igihe yavaye niyo twaciye tubonana yaranyandikiye kuri Instagram ko turavugana yarambwira ati imeze kunuku twobonana tugahura bigenze kunuku gati nangorana arambwira hana ari ndahamusanga cyabigenze uko nyene Ebana Keri manuzenya mu magifte wagiye utanga aya ma portrait hariyo nigeze kubona muri kwijya show ya Mr Champagne umuhaye portrait yiwe kuri scene wimushiriye kandi ndabona kumenga haruhande muranyuranije iminwe yarakanta guhaye ariya ndabona ko basi menga nyene mubaye bunyuranye naho sinzi ko yare byiteze uko uri uyimushire mwari mufitaniye contact navyo nzi ariko mfatiye kuri ico abo uha aya ma portrait bose bamwe mu bamwavuganye canke abandi bawavyiyumviriye harimo ivyunguka muranyuranye nakavuga ati canke nabo baca bagwa nko kugushimira bimeze gute bon urazi nta muntu nigera ncapa ndamubwiye ati ngo nzo gucapa nzigera bibi ije ngenda vyimvira ngavuga ati ndamucafye après meje kumucapa akarona mwandikira cyangwa sanga ndamucafye ndayimushireje ku bwanje nko muri concert kwa sinigera nshima kucira umuntu desewe ahantu aba bagene ndamushire nyene nko muri concert kubyo bibonwa n'abandi bantu hari abantu baba star benshi bavuga ati dufatika nko kugara adashima nyene gushaka ikintu cyose kuri konte yiwe kuri réseaux sociaux nyene kuri page yiwe avuga ati no nanje remba nyene rero aho hantu ndayimushiriye ize atabishizeko mugabo bize kubonwa n'abandi bantu nabwo je ndabishizeko hari gihe benshi byasi bitoshika kure ariko wabishize ko abasoza kurikirana n'abantu benshi bisha gushika kure rero mpamvu préfère gushira umuntu kuri concert yiyo habari abantu benshi nkuko nakore December namwe bagiye December namuhere concert kuri Yangabire ya première edition no hari abantu benshi sana nyene mpamvu bana yibonye ari benshi ibintu nk'ivyo ama benshi nituvugana nje ndavyiyumvira gusaba ngene tuvugana nka message manje naje kumucapa hanyuma cyane mwandikira kubera deja umuntu aragoye kuronka Mr Champagne deja no kurenga nimero yiwe nanze guca kuri Kelina Star Kelina ariko gusa turabagenzi wewe wiye mu buyenzi nagira umutora byoroshe ubuyenzi biravana ibintu bagiye gukorayo donc arinza akora ibintu za publicité z'umwanya wose kandi no kumutora nabimenye nyene mu nyuma nyene ariko turinze kuvugana gusa Kelina yaramfashije kubera niwe yamaye nimero yiwe chandagiye namuca ko direct namwandikira no deja namu telefone turavugana arambwira ati okay tuzoye tubonane mu nyuma bica bibangamo za kuri concert yiwe aca ama place ya VIP abariho nyene bigenda neza vyoroshe nyene arakumenya nk'umutumire yaje yizaniye yaramenye vraiment vyose umva yari mape iri prévu hama kubera iki abenshi umaze gukorera ivyo bikorwa vyiwawe ari abastar bon abenshi s'abastar abastar ndabikora mu kwidandaza en fait kugira bishike kure umva ndinze capa nk'umuntu atazwi basi nk'umugenzi wanje ego arashaka kuba amenywa n'abagenzi banje nyene ariko ncafye ugiye mu star n'umuntu deja azwi ruguru donc arana dese tufate ari umuntu basi atabazi ifoto yanje mugabo abonye iga dese afati dese ndayiza ahantu ariko gacamenye nk'iyi signature ndayiza ahantu agacamenye ati ni wewe hamwe sinigeze kugenda ruguru umuzipara wanda turahura nawe ndamwibasisha bisanzwe ati dese obuyizi ambwira ati ndamaswe na kuri réseaux sociaux iki ruguru hari Ngozi
acambwira ati nje nayica ngo nayica man ngo ndakunda kubona amadese yawe n'abanyandikira baba ruguru basanzwe basi hakure nyine uko novuga ko novuga ruguru sinovuga ngaha kumutanga canke he donc ambwira ati ndakunda impano yawe ki nashimye kukwandikira donc ndapresse ibintu ukora birangyohera cane donc ni ibintu bihambaye urunze ubona umuntu w'intara ya kure akwandikiye nyine ivyo akubwira ati ndakunda ingene ucapa ibintu nk'ivyo ndibuka wigeze kumbaza kestira ati ngo ariya abaguha ibintu vyunguka canke iki ya muri kuba bahaye izo gift zaba muri byo byo bariko ariyo bama ego nabandi bagushimira gusa te nabandi banshimira kwera umuntu ukoze ikintu nuba witeze kuza nakuronka ikintu aho to nagikora kugira jewe nereka uwo muntu nyine ko anezereza atunezereza nke anezereza jewe ku bwanje vuga ati ndamushimye ibintu akora iki abana nyakora cane hari ababishima akambwira ati deja we nizo wiyumvira ikintu kinkorera ntiwogenda ukonye reka ndaguha akantu naka nanashafye na Fernando namwibagiye yego ya hama mu bandi bantu bazwi woba gusa batari muri industry ya muziki ko twabonye ko aribo benshi umaze gucapa abandi bazi woba umaze gucapa ariko bakora ibindi bintu ni nkabahe bakora ibindi bintu batari muri industry y'umuziki bon ni desene nazanye ngaha turabe yavuze ati iyo nazanye nk'utu uratwereka apa y'amapotre maze gucapa y'amacommande iyi niyo desene igeze gucapa turabe guvuze ati nk'iyi nkabona yubise abariko baturaba bakeneye kuyibona sinayizanira ubusa donc iyi dessin iyi nayicafye muri 20 minutes muri sa nk'uwegereze no guca turabe iboneke fresh ko ndabona inyuma egeze inyuma gato egeze inyuma iyo yegerezeko ya uko nyene ati iyi destination muri 20 minutes iyi desigene y'icapa yari muri interview aho niyo bambwiye ati twe nitwemera ibintu capa nituvyemera kari wewe kwa n'ababimbwira twevye nabwo nanje no guhaririza yego mariza ati yisuba icapa kandi biroroshe kubera na preuve ifise iraho atari izina ryanje nayo signature nshobora no kunayishirirako bisanzwe hamwe twe nituvyemera kari wowe bicapa ni iki kintu cyo twemeza kari wowe bicapa ndabereka amafoto baravuzanga bati twe nta dukirikwe ko ni foto tushaka kwicapa live ngati nangorana ngati reka ngidese express ariko reka ncapa umuntu ashobora kuba amenywa n'abantu benshi nkuko muyibona nkuko ndibaza ngira mwamenye wari we ngira ngo benshi baravye ni image isanzwe umuntu araze kabona visage arabona ko ari umuntu ari rokoni n'abantu benshi naho nanje nayiravye bwa mbere nkabona umenga birancanze ariko mu masegonda ngahe na Simona uwariwe donc idese navuga ati kancapa umuntu yomenywe n'abantu benshi komsa naho coja ikiganiro kikaja hanze bazovuga ati wow ibintu umuntu yacafye donc ucafye umuntu asanzwe amenyerwa abonwa n'abantu nyene kenshi niko ikintu cagigera kure cindagicapa live gusa acaba ingorane ama image asharatakara yego ya uvuze vyagutwaye umwanya ungana gute kugira iyo image tubonaho nyene wicapa 200 nayicafye live muri yo emission ufise ibikoresho vyiwawe n'urupapuro ruri ngaho ari juste ama crayon na gomme n'igipapuro kuri krono ngaho waruhejeje minota 200 kwadera sinashatse kubacereza cari kiganiro donc ikintu gishaka kumara amasaha 5 navuze ati kandi gerageza uko nshoye kose ngira ibintu vya express ariko capa umuntu kandi gari ni ryamenshi afite dessin novuga ati iri realiste donc iboneka neza mu minota nkiyo kari basi nanyarutsa gose biraboneka mugabo si nkuko yego guys mwe mugenda mudukurikirana nibaze urashobora kuba waravye iyi image ariko ntuyibone fresh umuntu ayiriko ni mama Burundi première dame ahari ubu ni image rero umuhungu ashoboye kuba yocapa ayicapa mu minota 200 yonyene guys nibaze yuko uyu muntu ubona ko impano yiwe novuga ko ari ndemanwa haruhande ngira ko kuba yarose undi umenya ariko nako ari ndemanwa uko image nk'ushoboye kuyicapa ukayicapa mu minota 200 urumva yuko iba ari impano umuntu aba asanganywe namwe rero ntimureke kumushigikira ni Kerare Kerare niryo zina Kerare niryo zina asanzwe afise akoresha mu bikorwa vyiwe ariko akora hano sizogenda ukabona logo ya Kerare uzumenye ko ari uyu mujana twabazaniye ukaba naho ngira ngo ufise ugushaka gukoresha foto ya portrait karibu uyu muhungu urumva ko abaye karibu kandi urabona ko asanzwe bishoboye Keri ngaruka kuri wewe gucapa wavuze ati watanga gucapa ukiri muto ukunuko mu mashure wize nta hantu wahavuye wiga byo gucapa kugira wongereza umenye wari ufise cyane oya
benshi umuntu wa mbere abantu benshi bakunda kubimbaza baba artiste surtout ati Kelly burya n'ahantu wigeze kuba wiga benshi bakunda kumbwira kuri ETSA irya shure y'Igitega rya bintu vya art ntabwo dije nashone mwe nigeze nshamo kandi nta n'umuntu ufise yigeze anyigisha donc nije ku bwanje navuze ati kandi sinigeze nkunda no kuraba n'ibintu kuri YouTube nyene bacapa wapi donc ni kwa kuntu nyene y'ikintu wagikunze kandi do plus ukora ikintu plus umenya utundi tuntu donc uko ukoze ikintu no musi kusukuzo gikora nkejo neri basi ejo hari ikintu kiza kiriyongerako nari navuze ati mu mazina umaze mu bantu bandi umaze gukora amaportrait batari muri industry y'umuziki muri abastare tubona ati ni nkabahe bandi umaze gukora portrait twabonye iyo ya mbere ya première dame ariko naho wayikoze muri Paris wari ukuragira urabe ngene express ushobora kuyikora ngaho nta yandi mazina canke nta abandi bantu maze gukorera abandi bantu bari amakomande canke nk'umuntu nashimye guha kado mu bagenzi je mu babanyi yace nk'amakomande kenshi komande ukunda kuronka ni nk'izihe ziba zivuye hehe komande biravana hari nyinshi zino izija hanze parce que umuntu ashaka kundondera abari nko hanze gusa kaba gusanga ari yinda ati je ndino mugabo nzoyitwara hanze cyo gasanga ndi hanze gusa hanze si kenshi hanze bimaze kuba rimwe gusa nanyene yaciye arungikwa hari umuntu ninde wayikoreye n'umuzungu araho yaragiye yaba Belgique donc gusa umuntu yayitwaye yarasanzwe arindwa ati hari umundi muntu azoza kuyitora atosha nsangayo yego wavuze ati kugira ntangure gucapa abastare kwari kugira nanje profite ukungene no kwidandaza hajya umustare wa mbere watangure gucapa bavuze ko arinde stamata gucapa ko yari D1 ubu herukirako nawe gucapa herukirako Mr Champagne no Fizo no herukirako gucapa Fizo iyi album yasohoye iyi album nigeze gucapa dessin karaka dessin kanwaye umwanya muto cyane nuva ko ari nka 15 mite guconye kwani DSLX naka dessin gatoya just ndayifotora ndayipostinga iyi album agisori album yiwe narayishimiye ndiga niba mako narazikunda avuga ati kankora kantu ari giye usanga karamushikiriye cyane sinzi neza ko kabo biba yaramushikiriye ariko ugiye kureba kuri page yanje ya Instagram ya cinye kuri Facebook ucibona directement kuva vuze ati ngira ntangure kwidandaza nciye kuri abastare mu kubacapa mu mere nk'umuntu akorana nabo mu kubacapa mu bahereza izo mpano izo gift ubaha hari aho ubona bimaze kugushikana mu mwuga wawe cyane kubera nk'ubu iyo ncafye nk'umuntu ari ashika koresha nk'ama commande c'est tout nk'abastar ashaka gucapa nk'umustar kwa iyo postinze ifoto ya dessin yanje nigeza gushako na adresse yanje hamwe nimero zanje mwashaka kundondera ko andondera anyeneye henga cambona abantu banyandikiye ati niwe nabonye ucapa wacafye ibintu ngati eko ati madeso yakorera kuranga bigaca bivana naho bigaca bivaho nyene y'amakomande aho nyene donc kenshi ni nk'umuziki iyo nta mustar azokubwira azoronka concert atigeza akora indirimbo ibasi ya vuba donc nkiyakunzwe cyane uko wakerera ashaka bamuhamagaza muri concert ariko ni kubera gazi nagiye baranditse kera canke yasanzwe afise ariko kenshi uravye nk'aba Dramati même na aba why music bakoranye na Big Fizz n'ijyanye Sabi uravye bagiye muri concert ijyanye bari kumwe kubera ujya muziki wao donc twe tumeze nkabo nyene turi abartiste donc yikoze ikintu bishasha ni horonka n'abakiriya ndumva ahantu ugeze kubwiwawe kuhashima avuga ati intambwe yo narayiteye ahantu ugeze gusa niba atari vie privé urashobora kugereranya sibyo uravuga ati urashobora kugereranya mu bijanye no mwuga wo gucapa umaze nko kukuronsa kuko hari n'umuntu ashobora kwistima akavuga ati agati je nk'ubu ndavye inzu irimwo harimwo iyindi mitungo se yiwe mfise ndabona ndafise nahaje bijya bintu ndafise nk'ubutunzi bungana uko sivyo nk'umuziki umaze bambere nako ibi bijanye nabo byo gucapa uramaze nk'ugira reveni westimye igera nko kubice bingahe bon gucapa deja just ndabitangwe kwana nanayetangiye meze ishuri rero ntihaheze igihe kinini meje ishuri kenshi novuga ati ko nabitangwe cyane muri 2023
2023 naho nyene niho navuga ati nanabitanguye donc nanga gufatisha kwa kare sinacapira ku mahera kandi kare no masha gusanga ndacafye umuntu nyene nko muhira gati ndagwaye 5 saturugendo guri imbombo narayishima nkavuga ati kane guri imbombo ino nyitwa sindetse kubesha vume cyame narambye natanga gukorera ari 5 sinayakoreye komtere gusa no mu tipe yabwiye ati je nshapa umunyuma araryoherwa nyene avuga ati ndagwaye 5 uri umwana utegeza kuryoherwa nyene uronsa amera nkayo aho hari ryari hari kera nayo nyine no kwishuri banashima gusa maze guheza nango gukora dese kuri 15 niba dese yanze birazimvye nitanga gukora yari ya 15000 ubu naho dese ukora nangahe ubu dese nkora ça dépend ari ya 80 100000 80 kuduga intervalle yizimbutse ubukora ni ya 80 ya 80 yizimvye nayo yizimvye biravana n'ingene bingana ari ama 200 300 biravana n'ingene bingana okay uvuze ati biravana n'ingene ibingana nyene image ushobora we kuba ucapa ubu nkindabona ni cadre nga ni size ni A4 A4 ni je sinshima kuguhana igipapuro conyene ndaguhana na cadre donc nje nimenya vya cadre vyose nkongira nimenya aho ndagusanga huba cyane menya déplacement byose ndavyimenya aho gusubona dese igushikiriye donc iyi niyo novuga ati ngora kuri 80000 ego dese à crayon ya na stylo izizima nazizi ushobora gukoresha na stylo na stylo ndayikoresha nkiya bifes na nayicapisha stylo hamuvuza ati ngamahera ngo maze kuba nararonse kuva ncapa shayino vy'amahera novuga sino umva gusa ni plus de 3 millions kuva muri imyaka ibiri donc nuvuga ati kari imyaka gusa si imyaka ni nk'umwe n'igice ariko estima yo kumaze kuronkamwo plus de 3 millions kuva dise gusema commande nyene gusa zonyene commande yego hama tubwiye ati iyo cadre ni ifoto ija muri iyo cadre ni ushobora gukorera kuri 80 ari acrylic ndaguhana nyene imeze wavuze ko na ankurere uzikora uzikoresha amarangi yego niyo nkibitangura vyirangi hari ne nayifise muhira gusa ivyango ingenda yizana kwa nini yego ayandi matablo ushobora gukorera ko abangana nka gute tableau izinge zama crayon canke zirangi bo zaba zirangi canke acrylic sinzi ukungwina ushobora kubigira crayon byatandukanye igipapuro usanga kimba kingana guca ama A1 donc yari kinini kingana gucanya cyose kirabaho yama yirangi nazo nayo bivana nico gitambara ngene kiba kingana na yego bivana n'ibintu bishatse umuntu ashimi dese no yakavuga ati je ndakunda iyi ngene imeze hano ubwo ati ndapréfère dese ya stylo canke ya crayon canke irangi bivana ikintu umuntu abakunda nuko rero mu mugayo wawe aho byo gucapa uri kurabikora numvise ko uriko ugenda utera intambwe wavuye kuri crayon na stylo ivyo burametriza ugeze gutangura gukoresha amarangi wifuza kwibona ugeze he mu mwuga wawe nka kujya twaragiye tubona ba Leonardo da Vinci baramenyekana mu bintu by'amadese ba Chanel Charles Deca nomenga sivyo nta muntu aburi ingorane donc rero je ndibona ndifuza kuzoshika kure kuja hanze njanye n'imano yanje nyene kugira mu yindi bintu narashika mubonye apa ibintu vyo ngaha nyene ufuza kuronda amakomande y'umuntu ari hanze ati ndakeneye ubuki n'ikintu nyene kiri donc umva nyene uri fier kuri wewe ukavuga ati wow umuntu arandondeye n'uyu iki ego vraiment kiri uri mu bantu izina ryawe rimaze kuba ryoshika mu bandi bantu bazwi nkuko tugenda tubibona mu bantu ze nyuma image maze gukora ngira ngo no muri ikiganiro baraza kubonamwe ama insert y'ama image bagiye ukora y'abastari bagiye batandukanye ariko hariho abantu benshi bazi gucapa sivyo canke bakora uwo mwuga ariko batarashobora kuba bogera ahantu bamenyekana aha muri quartier ni benshi babuzuye abo nk'isiri wo bacira dufate mu bijanye n'umwuga wabo kugira babe professionnel bagire ico bakuyemwo ni nk'iyesiri wo bacira bo icambere no kuyerekana kwa nkaje deja akenshi turakunda kuhura n'ingorane z'abantu batugaya gasanga ni umuvyeyi wawe akubwira ati uri kwishusha ati ibintu byo gucapa bihebe ikiga ishure usanga rero n'uwo mwana ivyo byo gucapa arabihevye donc rero iyo umaze gutahura ati je kindagikunda kanegeza wagira cyo bisaba ko widandaza bono vuga ati ko yo kuyerekana akaza aracapa abantu kandi nahere ku mahera paso nka je nkiyomera ku mahera sine kubangetse ga ndani bitangwa bukebuke hamwe umuntu usanga ati ubwatsi ngo ndacapa
kurazi ngetse ngo nta kintu ukorera kwa gusa oya donc menya kwanza gucapa kugira unakore n'umuntu ikintu ku mahera naho abazimvye gusa unati ikintu ku muntu kiri donc ni dese iryoshe kuraba donc menya kwanza gucapa hama ucucapira ku mahera hama kwidandaza naho donc uca mu bantu ubushana no kofra umuntu ijyanye ikado isanzwe kati na uwo muntu nyine ashaka kuzokungukiramo ikindi kintu akahereka umuntu akayisha mu gati umuntu yacapa guca ninde gati n'uyu ugena muvugane umuntu gaca usanga umuntu yayeretse ni waje kugushorera mugabo haye umuntu kado mugabo wundi yayeretse akaba ari waza gushorera nuko ibintu nivyo nyine biri mu byo nyine yo tumanye natera imbere nuko dusa n'abasozera ikiganiro cyo kutugiranira hoba hari nk'akandi kantu wumva wibitse ngo muri wewe kajanye n'uwo mwuga wawe ngira ngo nibagiye kukubaza ushobora kubwira abantu ngira ngo irashobora kuba ari nka secret mukoresha kugira ushobore kuba ukora dese imere fresh kugira dukoreshe umwanya dusozera secret nk'akandi kantu wumva nibagiye kukubaza wari kuvuga abantu bakamenya Kelly ari uwo ariwe ibikorwa akora kungene babimeze bon ucaze kumenya neza ibintu nkora ndafise ama compte ama site internet ushobora kunsangako nko kuri Instagram ashaka kunera ku izina rya Kelly Kelar Instagram Facebook nkafise page yanje yitwa Kelly ari nuko nyene niyitwa na Kelly Kelar donc ahantu ushaka guca ukabona ama dese yanje ukayabona neza hamanini nimero zanje ziba zisanzwe ziriko bashaka kunkontakta ukanora neza bitagoranye hama ibindi navyo novuga ati nibitsemwo novuga nyene navyo mbona neza ya ariko Kelly reka naco ndagushimire kuri akanya tuyaze ko ndumva abantu bakunda dese zicapishije iminwe ngira ngo baravye iki kiganiro baraza kumva ahantu bashobora kugenda bagutora canke bumve yuko ama image aryoshe kuraba atarayafotowe n'amapare gusa ariko na image zikozwe n'intoke yuko ari zimeze fresh arizo bashobora gushira mu nzu ari izindi impano bijanye n'ivyumvira biyumvira umva ko bashobora kuzironka zicapishijwe intoke ariko bari ziri na original kubera déjà dessin donc ifoto y'imashine hari igihe imara donc igacitangura kononekara ariko dessin ikoje n'intoki nigera onekara nivyo narimvuze twayifashe nabi nivyo narimvuze ati bumvise yuko bashobora kuronka ama image yakozwe n'intoke kandi azoramba akaramba ibihe bitari bitonya sivyo nuko reka ndagushimira kuri akanya making ashobora ko abantu namwe mwariko mudukurikirana mwashoboye kubona canke se mukumva impano urugwaruka ruba rugiye rufise rero nta kindi nabo babakeneye support zanyu mugene bagurire ivyo bariko barakora mubahe projet mubabwiye ati nshaka mu nkorera ibi nibi urumva yuko babakeneye ubufasha bwanyu na cyane mu kubaha isoko babakorere ivyo mwamwifuza ndetse n'ivyo bamwiyumvira ukavuga ati nshaka kubona kwirisira ivyiyumviro vyanje biciye muri foto mva ko bashobora kubigukorera n'iminwe ukazotunga ya image ibihe ngira ngo uzoba nawe ugihari kiretse nk'imvura y'inyagiye n'abari y'upapuro canke ikameneka canke inzu igasha nuko rero kandi abashimire nibaza yuko mubandanya mugira